Niba ufise umukozi ukoresha mu nzu yawe, mufate nk'umwana wawe, mufate nk'umwe mu nawe umukunde, nawe umugirire neza. Abapatro bakoresha amakosa abakobwa bariko babasaba akazi bakabanza kubasambanya kugira babahe akazi, ivyo vyose uzobibazwa imbere y'Imana. Bakunzi bahora Kanani TV, ndabaramukije mu mahoro ya Kristo abane namwe. Umunezero kubana namwe no kuganira namwe birampimbara cane. None reka dushimire Imana kuturonkeje aka kanya keza ko gusubira kuganira ijambo ryayo. Mana nyene ubwiza n'ububasha, wogira neza bugaca bukira. Nje ngushima, nje nkurinahaza, nje ngukengurukira urukundo rwawe n'ineza yawe. Nje ngukengurukira ko watugiriye amahoro, nje ngukengurukira ko dufise inyota ikumva ivyawe, kuko hari inyota tayo bagira, hari n'abadatahura urukundo rwawe, hari nabo yazimye, ariko twe turahiriwe ko tunezerwa no kumva ivyawe, kuko ivyawe n'ubuzima, ivyawe bikomeza abantu, ivyawe birema ivyizigiro mu mitima y'abantu. Mwami watugiriye neza, turagushimiye. Rero n'ubu ndakwinginze kuko urukundo n'imbabazi zawe ubane natwe, komeze kutunezereza no kutuganiriza, hama imitima yacu nayo ikomeze kugubwa neza. Urakoze Mwami Imana kubitwemereye, icyubahiro n'ishimwe biri ibyawe, nkaba ndabisenga ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Ku munsi w'ejo twari twaganiriye uko abakozi bakwiye kubaha ba shebuja, bakabakorera batabakorera ijisho, badakorera igitsure, ariko bakamenya neza ko mw'ijuru hari Imana ituraba. Kandi burya iyo ubaye umwizigirwa muri bitona n'ibindi byinshi barashobora kubikuragiza kubera uri umuntu mwiza, uri umuntu akora neza, udakorera ijisho, kandi bigatuma n'Imana yacu igira ishimagizwa. Kavuga ngo nukuri gukoresha umukozi yamenye Imana biraruta gukoresha utazi Imana. Ariko uyu munsi nigitukisha kumva yuko hakukoresha umukizwa gukoresha umupagani n'igitutsi. Rero nukuri umuntu wese yiyumvire ngo jewe aho mpagaze ndagomba kwerekana ubudasa, ndagomba kwerekana ubudasa ko hagati y'uwamenye Imana n'utamenya Imana. Dushireho ubudasa, abantu batwifuze, abantu banezererwe kumenya Imana twamenye, ariko ntibayitere umugongo kubera imyifato yacu. Imana yo mw'ijuru rero itugirire neza. Reka turabe ingene n'abakoresha nabo nyene barafise ico basabwa, kuko haraho umukoresha aba mubi bigatuma ababaza umutima w'uwakoresha, kandi bikamutera gukora icaha kandi atifuza gukora icaha. Rero n'abakoresha by'ukuri turakwiye kuba abantu tugaragaza ubuzima bw'Imana, aho n'abadukorera banezerwa, haleluya, banezerwa, bakanezererwa kudukorera neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Banya-Efeso igice ca 6, turasoma umurongo w'9. Haravuga ngo namwe basebuja mubagiriye mutyo nyene, mwirinde kubatera ubwoba, kuko muzi yuko sobuja musangiye ari mw'ijuru, kandi ntarobanura abantu ubutoni. Amen. Mwumvise yuko n'abakoresha dukwiye kwiyubara, ukwiye kwiyubara ukaraba ingene turakoresha umuntu ufise agukorera. Kuko hariho abantu by'ukuri bababaza imitima y'abantu bakoresha, ugasanga babafata nabi, ugasanga hariho nabo usanga bafise inkono yabo, ugasanga umukozi afise inkono yiwe, basebuja bafise iyabo, ugasanga bafungura nabi, bigatuma bashaka kwama bariko bariba, kubera ari wowe ubateye ku gatima ko kwiba. Umviriza, niba ufise umukozi ukoresha mu nzu yawe, mufate nk'umwana wawe, mufate nk'umwe nawe umukunde, nawe umugirire neza. Haleluya, nawe umugirire neza, kuko ngo twese dufise databuja umwe, uwo ni data rugira byose. Kandi ngenda kubwire muntu w'Imana, nagira ndakubwire ngo uwo mukozi ukoresha, menya ko nawe afise agaciro gakomeye ku buzima bwawe, afise agaciro gakomeye, kuko uyo mukozi utamufise
hari ibyo utoshobora. Uyu munsi niba ushobora kuja mu biro ugakora cyangwa ukaja mu rudandaza rwawe ukaja kurukora cyangwa uri umupasitori cyangwa umupasitori kazi ukagenda mu kazi ukagakora neza, nuko ari aho wasize muhira ariko aratunganya ibintu neza akurabira abana. None iyumvire uwo muntu agufitiye ubuzima, uko umuntu akugaburira abagufitiye ubuzima, yo gukorera ibyo ashaka byose. None ni gute ushobora kumufata nabi? Ni gute ushobora kumufata nabi? Rero umukozi basebuja bwayinabuja murinda kubaha abakozi mukoresha, murinda kububaha kuko nabo n'abana b'Imana kandi Imana ibahanze ijisho kujya nawe guhanze ijisho nabibahanze ijisho. Igihe uri kubafata nabi uba uri gukorera nabi Imana kuko nabo n'abana b'Imana. N'ijambo ry'Imana rero bitubwiye neza ngo ngaha ayavuze ngo namwe basebuja mubagirire mutyo nyene mwirinde kubatera ubwoba. Haleluya. Ngo kuko muzi yuko sobuja musangiye ari mwijuru. Twese dusangiye data buja umwe, ni data wa twese avyagiye ku ntebe yiwe mwijuru. Twese turi abana biwe. Rero uri kurafata nabi umukozi ukoresha uba uri kusuzugura Imana. Haleluya. Sabo muhira gusa ngomba kuvuga no mu biro. Niba ufise abantu koresha mu mabiho bakoreshe neza kuko musangiye sobuja umwe, ntubatera ubwoba kuko hariho abantu batera ubwoba abantu bakoresha bakabakoresha amakosa bakabahagarara ku gitugu kugira ngo bakore amakosa. Menya ngo ivyo byose imbere y'Imana uzobibazwa. Haleluya. Ibyo byose imbere y'Imana uzobibazwa kuko uhamagarirwa gufata neza abantu koresha kuko n'abana b'Imana. Imana irabakunda, baremwe mu ishusho y'Imana nkuko nawe waremwe mu ishusho y'Imana. Bafise umutima ubabara nkuko nawe wawe ubabara. Ibyo utifuza ko bagukorera nawe ntukabikorera abantu. Haleluya. Umukozi udashoboye kumvikana birashika umukozi akagukorera amakosa, musezere neza mu rupfasoni, umuhereze umushahara wiwe, hamumubwire jewe nawe biranse ungururiza ahandi. Mugabo ureke kumurenganya kuko hariho abasebuja barenganya abakozi, babaraza amajoro bataryama, ugasanga baragenda amajoro gataha bukeye. Umukozi iri warakora umurango umunsi wose iri warakora, hama ugataha bukeye yakurindiriye ngo agushuririze ibyo kurya canke kugururire. Uri kumufata nabi kandi bizobibazwa imbere y'Imana. Uko ukeneye kuruhuka niko nawe akeneye kuruhuka kuko nawe yaremwe nkuko nawe waremwe. Twese dufise data w'ujumwe, twese tuzobazwa imbere yiwe. Abantu ugasanga barabakubita, abantu ugasanga barabaturubika, abapatro bakoresha amakosa abakobwa bariko babasaba akazi bakabanza kubasambanya kugira babaha akazi. Ibyo byose uzobibazwa imbere y'Imana. Akazi kamwe kubera akamerita, atakamerita mureke, ariko reke kumukoresha cyane kubera ubufise kububasha. Hari abantu benshi bazobazwa imbere y'Imana. Rero ndumva noshaka nkageza no nga ari message wayumvise. Niba uri umukoresha, koresha umukozi wawe neza, umwubahe kuko ni kirema cy'Imana. Ni kirema n'umwana w'Imana, ni inkora mutima y'Imana. Kandi iminsi yose mu buzima bwawe uzokwame wiyumvira imbere yo gukora ikintu, uvuge ngo mbega iki kintu ndiko ndakorera, mbega nanje hogira ukinkorera byogenda gute. Rero Imana yaturemye ngo twuzuzanye, yaturemye ngo dukompletane kuko uyu munsi udafise uwo mukozi ntiwoshobora gukora ako kazi ukora. Mumenya uri wenyene, hari dutoshobora wenyene. Rero wubahire umuntu icyo ariko arakora nico yashije, ukimwubahire. Ntushake kubabaza abandi, ntushake kubatwaza igitugu ngo witwaze igihagararo ufise cyangwa witwaze uburyo ufise, kuko hariho abantu bafata uburyo bafise bagashaka kubikoresha kugira ngo bakirize abandi. Ariko ndakwinginga ngo genda neza, ubaha abantu kuko nizoba uri kurubaha n'Imana. Twumvise ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dufise data bujumwe. Haleluya. Dufise data bujumwe. Rero umenye ngo uwo nawe ntasobwa, uwabona byose, azi byose, ari hejuru ya byose, aganje twese, nta numwe ataganzwa nawe. Mwenye ngo iyo position urimo uyu munsi, uyu uri kurasuzugura ibyo ashobora kuyijamo, kandi ibyo twama twabibonye. Rero ntihagire umuntu usuzugura uyu mukozi wawe, umufate neza kuko amufatiye runini. Uwo mukorege mukorana uri hejuru yiwe, mukoreshe neza, adashobora kuba ari wari hejuru yawe. Rero twubahane kuko twese turi biremwa by'Imana
kandi Imana iradukunda, kandi Imana ishaka ko dukora ibikorwa kugira ngo twubahishe izina ryayo. Iyo turiko dukora neza bituma Imana ishigwa hejuru. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza ko waturemye twese mu ishusho ryawe, kandi uturema udukunze, kandi uturema kugira ngo twuzuzanye. Ntawe waremye kubw'igihamana, abo waremye bose wabaremeye ubafitiye imigambi myiza yo gukora muri ino si. None reka Mwami Imana ukebura imitima y'abana bawe, abahora basuzugura abo bakoresha bamenye ko bashyiriweho kugira ngo bubahishe izina ryawe, kandi nabo bakoresha bose Mwami bamenye ko bakoresha abana bawe, kandi abo bose ubahanze ijisho, kandi umuntu wese azoshika imbere yawe akabazwa ingene yashoboye gukoresha abantu bamushize imbere, kandi bamenye ko twese tuzobazwa. Urakoze rero Mwami Imana ko wemeye umunsi wa none kuko iri jambo rivugwa kugira ngo rifashe imitima ya benshi bahora bifata uko batari, bahora basuzugura abo bakoresha, ariko uyu munsi bagiye guhinduka bagahindukira bakaba bakoresha beza, babuha abakozi babo kandi bakubahisha izina ryawe. Urakoze Mwami Imana, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.